Yo, kwijob tuko tayari, kwijob tuko tayari, kwijob tuko tayari. Ikiganiro ni kwijob, ni kuri Pam Channel TV. Uyu munsi rero nkuko mubibona twagendeye mu Kanyosha, n'ahantu twagendeye umunyamwuga nawe nyene akabikora neza. Nababwiye ko kwijob nzobazanira abantu bariko baragerageza kwiteza imbere, bariko baragerageza gukora neza hano mu Burundi. Uno munsi rero nabazanira umunyamwuga. Abakunzi b'utuntu twiza rero be muraba hafi ugumane natwe nimuhindure chaîne ni kuri Pam Channel TV. Kiganiro ni kwijob tuko tayari. DJ, mkuri ewa, mko tayari kwijob kabisa? Kwijob tuko tayari, karibu wicare, hanyuma urabe ingene turiko turabikora. Oye, ndabona yuko ibintu bitoroshe. DJ, ndabasanze kwijob. Yego karibu. Benga ko batazi kwijob, DJ akora iki? Twebwe turi kwijob nyene nkuko babivuze. Dusanzwe dukora amatapi y'ubundi bwoko, dukora mu magunira n'inyuzi. Ego hariho n'ubundi bwoko bw'amatapi dukora muri recyclage y'amajinsi canke imipira yaheze. Naho imipira yaheze? Ego. Hamwe ni imifuko imeze uko? Ni imifuko n'inyuzi. Ubu bwoko ni bushasha? Ni bushasha nyene. Mu gukora gute? Ubutegura gute ku bantu bambe baje babonye ubwoko bw'amatapi bukoze mu mifuko? Ingene tubukora gambere dukora amatapi y'ubwoko bwose, manini na matoya. Ariko kuri aya manini matoya turakora amatapi ari personnalisé, abarimwe amarogo y'ama entreprise cyangwa ama société kanaka, ama ONG, ama coopérative. Tugashiramo izo rogo nizo ducapa ngaha urabona ko akalogo ka welcome, iyi tapi ya welcome. Aha rero nariko ndagacapa kugira dushobore kuronka aho ingene tuyishona iyi tapi ya welcome. Ego hanyuma uhejeje gucapa haca haza etape ya kabiri yo gukora iyi tapi, ari ijyare ariko arakora yo gushona. Shoneramwo za nyuzi hamwe wacapa. Ego kuko benshi bibaza yuko ari tapi tuba dufise mu gatukinjiza mwibi nk'amarangi oya, nivyo dushona n'amatapi nyene dushona n'inyuzi bona ari ngizi ngahamara zifise. Hanyuma ahejeje gushiramo i welcome n'inyuzi naha biba imeze uku. Yo welcome ibimaze kumera uku. Umba ahanyeyo wahejeje? Yahejeje gushona kuco warushaka kwandikako. Urabona ya welcome ya mbere ingene imeze iracapye. Welcome naka kanyuzi kazingi. Hanyuma aha naho tuba twayishizemo ya welcome na muzingi. Aha tuba duhejeje kugira design. Ego itapi nshaka. Ego aha rero ikica gikurikira nca ntegerezwa gupima les mesures. Urabona nk'iyi itegerezwa kubipima 35 cm kuri 60. aho gushaka gupima iki? Mba ngomba gupima itapi yose nkeneye gushona ingene ingana. Okay. Uhejeje kugira kwandikako nca mpima rero ubwaguke ibifise 35 uburebure ibifise 60 cm. Ibifise 60 cm kuvuga haca tudelimita ya tapi yacu ingene tukeneye kwingana. Duhejeje iki gikorwa haca hasigara igikorwa ca finissage cyo guheraheza. Turashira inyuzi ngaha kuri espace. Ego rero iyo tapi tumaze kuyikora icyo usanga iyo tapi iyi ni yaheze imeze uko
urabona ko ari ya design ya welcome. none Hanyuma iyi tapi ni iki niyo ibinyene. Ayi ni tapi rero ibiheze. ego izi tapi bazisasa Izi tapi bazisasa imbere y'umuryango mu bwinjiriro, umuryango wo kwinjira mu cyumba, imbere ya douche cyangwa toilette, imbere y'igitanda hajya uvyutse wururutse igitanda ukagira muri salon. Tuba twakoze nini kwira muri salon canke mu masare. Yego. nshaka kumenya ubuhinga bwo gukora amatapi biciye muri imifuko bwavuye hehe? Ubuhinga bwo gukora aya matapi biciye mu mufuko twarabwize. Ntidukora nakubariye ko tudakora biciye mu mufuko gusa. Hanyuma si umufuko wari wose dukoramo. Hari imifuko usanga yoroshe gose ko dukoresha ikoroshi meze nk'igishinge. Umva umufuko woroshe ntibikunda carucamo rurengana. Nimba atari banga ubwo buhinga mwabwigiye he? Sibanga. Ciyumviro cavuye he? Kuri ico kibazo iciyumviro bwa mbere nuko twari abanyeshure nk'abandi, hanyuma turaheza amashure twiro tuva mu ibarabara, muga tukavuga duti none bizoherera mu ibarabara ko amashure twayize mugatakazi dufise dukora. Twoshobora kurondera umwuga twiga tugakora ku buryo natwe tugira icyo twimariye. Niho iciyumviro cavuye. Rero mu kurondeza ya myuga niho twaronka batwigisha hanyuma mu mashuri y'imyuga. Ntivya twagiye mu mashuri y'imyuga, twigishijwe n'ubizi kunyene. Yego, nkuko nawe woza umuntu nga tukamwigisha kuko turamaze kwigisha benshi. Hanyuma akaca agenda akabigira umwuga. Nivyatangaye twatanguye gukora kuva 2017. Tuko turakora nyene dusunika buhoro buhoro. Rero ubu twabigize umwuga wa misi yose. Icyumviro rero cyaje uko dutangura gukora amatapi mu mifuko ukunyene. Tapi nziza usanga benshi baziguze batidoga kuko izindi nk'uyishize imbere ya douche canke muri salon bakayisuka kwa amazi rimwe kabiri zirabora. Mu gatwe bw'iwacu ntibora. Naho uyisukamwo amazi ntinuka. Reka. Ngo gitanuka ni kubera ibirimo ubwa mbere uwo mufuko kubera tuba twawushoneyeko uratobagurika ukamera nk'akayungiro. Hamihigira kabiri izi nyuzi tuba turiko turakoresha ni za cotton. Amazi aracamwo akacaca muri wa mufuko akaca sohoka hasi. Umva bisigura ati aka kantu aho gashashe kaguye kwa amazi ugakuye kusanga amazi yasi hasi mukaguma muri indani. Mugazi ya zindi amazi agumamwo kacituma ibora. Rero iyi matière yigunira ni rurunyuzi ntibibora. Yego, nkuko niyo jewe nkoresha muhira ikozwe kuva 2017 kugera no munsi. Ba imeshe n'izindi dukoresha imbere y'umuryango ni ukahashi kuvuga uti ntiradonoka na gatoya. Umfete nk'umuntu yifuza itapi yo kwira muri salo canke mu vyumba canke mu kabaraza yoronka ntinyene. Itapi y'ubwoko bwari bwo bwose irimwo ivyo agomba, irimwo logo, imiki ukwingana kose twe turayikora. Kandi tuyikora muri matière. Kuvuga naho yuzoba 10 mètres sur 10 turayikora ni matière nyene aduha design cyane tugafashanya kugira design tukayikora hanyuma tukamushikiriza tukayitera. Wewe arabazanira design? Yego. Abayifuza. Niba bishika mwege munamuka mupropoza ama design yanyu. Yego. Arashobora kuza akavuga ati nkeneye yuko munkorera itapi yo muri salon canke muri salle à manger canke muri barza ingano uko ikanganuko tumubaza ukeneye ko tuyikora imeze gute. Benshi baza bafise ibicapo za design yabo, twe turaba design tumusaba iyo foto ya design mugakaca tubarira ati yongera turamuha n'uburenganzira bwo kudupropoza couleur ashaka muri zinyuzi nyene. Ukora uko agomba kuri couleur agomba na design agomba. Hari igihe rero usanga design yazanye
idashobora gusa neza ngo imere neza tukamupropoza aha wohindura ukagira kugira ngo atware ikintu kimeze neza. Ni gute rero umuntu ashobora gutunga iyi tapi kugira ngo ishobora kumara igihe ayikoresha? N'ubwo buryo bwiza bwo kuyimesuramo kugira ngo igume ari nziza. Iyi tapi umuntu ayiguze nta ibintu byinshi, nta exigence nyinshi ifise. Kuvuga iyi wayiguze ukayikoresha nk'intoya iri imbere y'umuryango iracafura ko barahonyoza ko ibirato n'iki bakihanaguza kiracafura. Uburyo bwo kuyimesa ni kujya kw'impuzu ushira mu ibase ugashiramwo omo hanyuma swate uramesa uku swate ugasira n'ukuboko hajya hagiye ubucafu. Zirezire nazo zo mu mazu nazo nyene nuko nyene urayisasa ahantu ukayipliande cyangwa ukayisasa yose ukayisuka kwa amazi arimo omo hanyuma ugacisha ko bloss ugenda urasira. Ubwo bloss buciye ko hejuru n'ushaka ko none zinzi zikavamo oya ntizivamo. Aha zimeze uko ziba zikomeye. Ico ni kibazo abantu benshi bama bibaza muga kumaze kuyitunga ntizivaye. Akavuyeyo nako sikuva ngo itapi ibicomotse ibisambutse. Akavuyeyo twe tukubare afata saison ugakupa kajya kavuye bikaba biraheze iguma iri intact. Ikindi ciza nuko twe bw'itapi twakoze ishobora kunyuzuka pembeni canke hagati kubera hari abantu usanga bafise abana bakayinyuzura twe turayirosikra turasubira tukayikora ikamera neza. Nta garanti mutanga ati yononekaye ikintu kingana? Oya twebwe waradushoreye igihe cyose tubarati ya tapi yacu bimeze uku turaza turabikukorera yego. Ni byiza bakunze kujya bumva ko itapi nziza kandi numva yuko iyo nonekaye arishikira DJ akayigukorera. Bigufata igihe kingana gute kugira ngo utange ikintu ciza nk'iki? Nico kimwe n'itapi zo canke bivana n'ubunini bw'amatapi? Nk'iyi ya welcome nta mwanya munini ifata. Misi ngaho nta misi nk'ubu tuvaho nta n'umunsi ubushika. Nk'ubu kuvaho twakoreye tumaze gukora design nyinshi iyo tuba tugomba gukora ce tugirako ku munsi urakora tapi zibiri. Aho rero n'umuntu atari mushasha n'umuntu afise experience izi zibiri zirahera kandi gafata umwanya ukaruhuka. Kugira ngo kore izi tapi wari ufise ikibazo ushaka gukemura urabishitseko? Ikibazo ca mbere twari uko gukemura ikibazo cyo kubura imirimo ya misi yose. Ubu uye rero icoye ntikikihari kuko twebwe dusanzwe dufise adresse iri fixe turakora hanyuma abakiriya bakadusanga ngaha abakuma commande nabo tukabasanza aho bari. Aho bari ingorane zageze zibonekeza ugitangura job cyangwa na n'ubu nyene ukibikora? Ego tutangura byari byoroshe ko urunyuzi rumwe rwari ruzimbutse twarugura 1300 ruraduga. Intambamye novuga ko kwari kubura clientele bwa mbere kubera ni produit nshasha mu Burundi. Mugabo ampleur imaze kugira imaze kuva hanyuma ubu intambamye ni iduga ry'ibiciro mu gaturi adapta selon ingene twagize twaguze guti nyuzi hanyuma ikiguzi cyo kuyikora nangahe akanyungu kaja ko nangahe cyo tubitora. Kiri intambamye nini nuko zikikogwa akenshi kuri commande ku bafise amarogo ziri personalize. Ego reka mfatire ku karorero kiyo ya Palm Channel. Wow. Ku ya Palm Channel nk'iyi ni ya Palm Channel. Urabona irimo logo. Surprise. Irimo logo nyene ya Palm Channel muyishize haje wari wese aje shavuga ati Palm Channel basi. Urabona ko ari akantu kumuze. Ego nk'agace tugashira Palm Channel imbere y'umuryango. Umuntu arenganye. Umuntu yinjira wese muri Palm Channel abona ati Palm Channel bageze kuko ni tapi zirimo logo ya Palm Channel. Ego turabashimiye cyane nakantu keza bakunze kujo murakabona. Abantu bose basanzwe bafise amarogo ama entreprise bagomba yuko asa neza aho bakorera hasa neza baraza tukabakorera nini na ntoya zirimo bagomba ziri personalize nuko nini na ntoya. Canke bakenera ibindi abafise ama birthday ama blood shower bose turabakorera.
icyo ari cyo cyose ukeneye ko tugushiriramwo yaba ifoto cyaba iki byose ifoto ikajamo indani y'umuntu neza turabishiramo Didi yaje hageze rero si ivyo gusa ego dusanzwe dukora amatapi ya welcome anaya arimo ari personalize nayo manini turagira n'utu decor 3 madrapo iyi ni y'u Burundi iyi ni ya Tanzania ku bantu basanzwe bafise biro mugabo badafise drapo y'igihugu nk'iyi ni ya Sud Sudan iyi ni ya RDC hariho ni ya Kenya ngaho zirahari z'u Rwanda zose zirahari na n'Uganda drapo za East African Community hii ni ya Kenya hii ni y'Uganda rero hari abantu benshi usanga baserukira ibihugu byabo bari ngaha baca babushira mu biro ku meza cyangwa bakamumanika ego canke muhira hari n'abafise ama ordinateur usanga bafise amasuri uriyo gushira suri hari yacashirako nyene hejuru yaka Didi nukuri ukora utuntu twiza cyane abarundi tumenye ibintu Didi umunsi ariko aradukorera shaka kumenya izi tapi zawe zifise uburambe bungana gute nta dire no kubarira y'imyaka mike ahubwo ni a long terme gusa bisaba yuko ikintu cyose kugira kimere neza kimeze neza no kukibungabunga rero ku bakiriya bacu bari hagati mu gihugu kuba badushoreye nk'iz'amasosiyete n'abandi bakagomba ko zagize zononekaye gatoya nakubariye yuko tubasangaho tukazirosika hajya hagize tukongera tukahashona nico ciza cyo kuba ari twe tubikora nyene tukahashona ikongera igasubira neza irashobora gutabagurika kubera yafashwe nabi mu Burundi ruhande ugasanga ruragize meze neza turaza tugasubiramo aha difference nuko aha haca haba hashasha haba hagize ariko twe turafise ubundi buryo dusubiramo na kaca bigenda biringaniye hose bisa ego n'ubuhe buryo warashizeho kugira ngo twebwe bene gihugu turonke ibyo uyu munsi ukora aha mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu uburyo twashizeho kugira ibi bishikira abantu benshi bwa mbere je ndafise platform ndafise Instagram ndafise Facebook yiwanje personnel hanyuma ndafise na page y'amatapi nyene turapubliyako niho n'abakiriya benshi baza baciye ngaha bakatwandikira tukaduha amakomande n'abari hanze y'igihugu nyene muri za platform turasharinga icyo twakoze bari hanze y'igihugu bakagira komande aho nyene hanyuma tukaca tubakorera hama tukabarungikira ubu naho tuko turarondera uburyo dushiraho boutique y'iwacu boutique y'iwacu ni kuvuga ikintu cyose tuzoba dukora dushiramwo boutique duhiriwe duhishije n'igihugu cadushiriyeho isoko y'ugwaruka izo biri muri Paredeza naho nyene twariyandikishije produits zacu zizoba zihari ku buryo ubona keneye Didi agenda musanga kuri Paredeza na produits zacu ukeneye kugira commande akaca agira commande ngaho hanyuma ukeneye kugura ibihari akaca atwara ico yashimye nakaye kabijya izi tapi zawe zitandukanye na zirya zindi dusanzwe tuzi akabijya ubwa mbere nuko ziri made in Burundi bikorerwa hano iwacu nyine kandi uburyo zikorwa butandukanye nuko ziriya zindi zikoze matière dukoramwo itandukanye n'iriya matière iyi matière yacu ntibora mugiri irabora iyi matière yacu naho yojamwe amazi ntinuka mugiri iranuka kandi umuntu arayikora n'amaboko yiwe umurundi wese arashobora no kuyikorera kona kandi kabijya arashobora kwikorera ibyo ashobora gukoresha mu rugo iwe abicishije mu maboko yiwe yego atarinze kuza ngaha kwa DJ yoza ayiga ingena bikora hanyuma nawe akagenda akabikora wifuza ko DJ uyu munsi byakora n'abandi bantu bovyikorera yego ni naco gituma twashizeho uburyo bwo kwigisha urundi gwaruka gwinshi tudashizeho ngo nabakonkiraho uyu munsi ahantu bashaka ko kiganiro kavuga ati nari ndakeneye kumenya ngene bakoze icyo tuntu bara imiryango iruguruye ku muntu wese yifuza asha imiryango iruguruye ku muntu wese yavyifuza kwiga
Ntacumusaba kwigabira hari igisabwa nyene turondeye turavugana turafise tarife turafise n'iminsi tumuha kuko urabona ibi byose dukora ntiyiga twe nitwigisha afata ikaramu umunsi wa mbere gusa turagira prise de contact tukamwereka ingene dukora n'ingene bikora tukamubarira ingene bimera kugira bibe vyiza bikenera isuku bikenera kubikora witonze kandi n'ikintu umuntu nkaba yaguhaye kugira ukore bagikenera ko kironka gisa neza nivyo nyene tumubarira n'ingene agira design hama mu nyuma tukamuhikorosha ubugira kabiri tumuhikoroshe tukamwereka ati gira ukugira amaze kugira maîtrise y'ikoroshi agashona neza turafise intambuko zitatu tumaze kubona zishona neza cyo tumara timena urashobora gutangura gushona aho twanditse tukamuha amazu meza ku giciro ciza muri Acacia iterambere n'iryo shingiro ryacu iterambere n'iryo shingiro ryacu Acacia Wood iwanje ni iwanje heza. imifuko imenya gute ko ariyo ukwiye gukora muri turaba ubukomezi bw'umufuko umufuko yari yose umufuko wari wose ubukomezi bw'umufuko nibwo gutuma n'itapi komera uyu munsi twebwe bene gihugu ngiki mudusaba kugira ngo isoko ryanyu rishike kure twebwe icyo dusaba bene gihugu Burundi nuko haba changement de mentalité bagahurumbira ivyakorewe iwabo kuko nk'umuntu avuye hanze aje akabona izi tapi zacu barazigura mugo Umurundi aca kubarira ngo muri GTS ngo ziriyo muga muri GTS itapi nganuko ntigugwa amafaranga nk'iyo tuyigura iri hejuru mugaca ahurumbire yo muri GTS muga higeje arashobora kuba surpris agiye muri GTS agasangayo itapi zacu agiye muri Alpha Technology kurondera itapi agasangayo itapi zacu kandi ugasanga ziriko ziragugwa ku murindi munini usumba za zindi zabaye importe rero nuguhurumbira ivyakorewe ngaha byakozwe n'amaboko si machine iriko irazikora mwabibonye nabibonye la fois parce que turavugana ko barenti turiko turiga uburyo dushobora kubikora d'une façon industrielle zikaba nziza nkazijya nyine mugabo muri iyi matière nyine rero urwo rugero tugomba gushikako hirya y'ejo turashobora gukora nini kujya nyine uzibona nka zijya ziri importe hanyuma tukasha tuzishira ku isoko muri ya boutique twabarira Didi nashaka twega abajeune ugira akajambo utubwiye kuko nawe watubwiye yuko wabitanguye umujene nigiki wo dutekera nka twega abajeune no munsi twifuza kugira naco dukoze tukiteza imbere ugwaruka rugezanje naho bambona uko naje ndacari muto ariko ndubatse narutekerera neza ijambo no babarira nuko hoba guhindura ivyiyumviro ayo mashure mufise mwize natwe twarayize ayo menshi mufise natwe twarayize ariko twisanze turi mwibarabara nkuko muri mwibarabara n'abariko bariga nabo nyene bumve yuko gukora uri kurakora ivyawe bitandukanye no gukora uri kurakoreshwa kugira Uburundi rero bushike kuri yambona kazoza ya 2040 gihugu cifashe na 2060 nuko inguvu zikiri jeune zigira ibyo zikora bifise innovation bishasha kugira bimwe twahora turondera hanze bikoregwe ngaha hanyuma ikindi naco nuko hobaho changement de mentalité kuko no musi wari wese ahejeje ishuri akabura kaza acavuga ati ngende kwangara mu mahanga muga muri ya mahanga yirotuva ari muri kakazi nyene agiye guteka ariko arashona amatapi agiye gusudira agiye kubaka bya bindi nyene kandi ya mashure nyene niyo yatwaye hari ariko aroza imodoka usanga ni bya bindi nyene yari gukora ni wabo nico no bahimiriza hanyuma Uburundi ntibushobora gutera imbere igihe ingufu zikiri jeune
zidafite icyo zikora. Didier uyu munsi umukeneye yo musanga he byogenda gute? Didier ni umwe mu barongoye ishyirahamwe sosiyete yitwa Sofavet Burundi isanzwe ikora aya matapi. Ukeneye rero serivisi za Sofavet canke serivisi za Didier amusanga muri commune Muha, zone Kanyosha, quartier Musama. Turi kuri avenue du Marché numero 21 iruhande y'isoko ya Kanyosha. Ego udukeneye kandi arashobora kudutora kuri telefone 69 575 072 canke 69 970 934. Appel isanzwe na WhatsApp muradutora. Ku basanzwe nabo bafise imbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook murashobora kuhadusanga ni Cadeau Didier, no kuri Instagram ni Cadeau Didier. Turafise na page ya Facebook yanditse ko Cadeau Didier Tapi et Design. Ndibaza vuba turabaha platform za Sofavet Burundi. Murakoze. Uramaze kuja mahayanishwa kubera ibisanzwe ukora, nimba waragiye mahayanisha ni iki wize mu gihe wagiye guhura n'abandi bariko hayanisha ibyawe? Turamaze kuja mu mahayanishwa rya East African Community. Turamaze kuja mu ihanishwa rya Mendi mu Burundi n'ayandi menshi atunganywa hagati mu gihugu no hanze y'igihugu. Yego ko tumaje kuja no mu yandi ma competition. Nk'ubu je naragiye muri competition ya Paeje. Yego. Barampa n'umutahe wibanze. Yego umva vyari vyoroshe kuba kabiri urwego rw'intara ko umugambi utarunazwi. Hanyuma byagarukiye aho naragiye no mu yindi competition ya Orange Corner. Ni programme ya Pays-Bas, ya Royaume des Pays-Bas. Naragiye nararonse formation. Naho nyene ntivyari vyoroshe kugira ivyayo ko umugambi utegerezwa kuba umugambi uvuga kwe uboneka kandi. Yego. Hariho n'ayandi nyene menshi. Muri ama competition yose ngiki wahakuye? Izi competition zose uzigiyemo ikintu ca mbere barakwigisha. Kwigisha ingene umugambi wawe ugira, utunganya, ingene utunganya ivy'ubutunzi, ivya administration, ingene ibijanye no nakazi, ingene ugira, hanyuma ingene uharurira rero bimwe uri kurakora. Mbe ndiko ndakora nunguka, ndiko ndakora mpomba. Ingene urangura, ingene ugurisha, kurondera abakiriya, ivyo byose ni umva twayigiye byinshi. Ugiye aha ni vya bindi, ugiye haje ugasanga akora gasunuzo, vya bindi nyene mugabe iriko akandi kantu. Rero ikintu gihambaye ugenda urakurayo nuko ivyo bikorwa byose uri kurabikora avant uba wiraba wewe. Mugabo ugiye muri ayo ma formation urabona yuko wewe wenyene atacumaze igihe hatabandi bahari, kandi urabona yuko wewe wenyene atacumaze igihe igihugu kitifashe. Yego. Baca batwigisha ingene utunganya umugambi, ingene uhemba abo mukorana, ingene uriha inzu, vy'amatara n'amazi, ingene uriha ikori ry'igihugu kugira ca gihugu gishobore kwifasha naco gitera imbere. Gifashe n'abandi kugira bashobore gutera imbere. Rero usanga biriko birakubaka. Bakunzi bo kwijob twumva dufitiye byinshi mukuri, turashimye cyane ko wemeye umunsi tugakora kwijob. Abanyamyuga nk'abo nibo dukeneye. Urakoze kudushimira, natwe turabashimiye kubona mwashoboye kuza. Bituma n'ibikorwa turiko turakora bimenyekana kuko kenshi abakiriya turonka biba biva ku biganiro twatanze, kugikurikirana ukazibona baraturondeye. Bakunzi bo kwijob ikiganiro cyacu kigarukiye ngaha, naho undi munsi tubazaniye umunyamyuga nawe akabikora neza. Kwijob tuko tayari.